Ndakuramukije. Kaze mu kiganiro Ijambo Rizima, ikiganiro kigufasha kumviriza ijambo ry'Imana, igice ku gice, igitabo ku gitabo. Uri kumwe na Oswald Nshimirimana. Imana iguhezagire. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca mbere. Icatumye Luka yandika ubutumwa bwiza. Abantu benshi bagerageje kwandika amajambo adonda ivyabaye muri twebwe, uko twabirazwe n'abahereye ubwa mbere ari vyabona vyavyo n'abasuku b'ijambo ry'Imana. Nuko nanje mpejeje gukurikiranya vyose neza, mpereye ku vya mbere, nabonye ko ari vyiza kubikwandikira uko bikurikirana, wewe Teofilo mwubahwa, kugira ngo umenye neza yuko amajambo wigishijwe ari ay'ukuri adakekeranywa. Umumarayika abwira Zakariya yuko azovyara Yohana. Ku ngoma ya Herode umwami w'Iyudaya, hariho umuherezi yitwa Zakariya wo mu mutigiri wa Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elizabeti. Bompi bagororoka imbere y'Imana, bagendera mu vyagezwe n'amabwirizwa y'umwami Imana vyose batagawa. Ariko ntibagira umwana, ko Elizabeti yari ingumba, kandi bompi bari bageze mu zabukuru. Maze yariko arakora igikorwa c'ubuherezi imbere y'Imana, uko imbu zabo zikurikirana. Kandi nk'uko umugenzo w'abaherezi wari uri, niwe yari yatoranijwe n'ubufindo kwinjira ahera h'urusengero rw'umwami Imana kose imibavu. Kandi ishengero ryose ry'ubwo bwoko ryariko rirasengera hanze mu gihe co kosa. Maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza ku mibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima, ategwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati, ntaco utinya Zakariya, ko ivyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umuhungu, uzomwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe, ko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana. Ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, azokuzuzwa mpwemu yera ahereye ku kuva mu nda ya nyina, kandi azosanganya benshi mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, wasanganye imitima ya base n'iy'abana. N'intabarigwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurire umwami Imana ubwoko burorane. Zakariya abaza umumarayika ati, ivyo nzovyerekwa n'iki? Ko ndi umutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru. Umumarayika aramwishura ati, ndi Gaburiyeli, nawe mpagaze mu nyonga z'Imana, kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Umve, uragobwa ururimi, kandi ntuzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ivyo bizoberako, kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe caryo. Abantu bari barorereye Zakariya batangazwa nuko atevye ahera h'urusengero. Maze asohotse, ntihagira ico ashobora kuvugana nabo, bamenya yuko hari ico yerekewe ahera h'urusengero. Arabagereraniriza, agumya kuba ikiragi. Maze imisi yo gusasa kwiwe ishize, asubira iwe. Iyo misi ishize, umugore wiwe Elizabeti asamye inda, atinya abantu amezi 5. Ati, uku ni ku mwami Imana inkoreye mu misi yandabiyemwo kunteturura mu bantu. Gaburiyeli abwira Mariya yuko azovyara Yesu. Kandi mu kwezi kwa 6, umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti, inkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahari, aramubwira ati, n'amahoro, ugiriwe ubuntu,
umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cane w'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Marayika aramubwira ati ntaco utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve, uzosama inda uvyare umuhungu, kandi uzomwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba vyose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira. Ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mariya abaza umumarayika ati ivyo bizobaho bite, ko ntaramenya icitwa umugabo? Umumarayika aramwishura ati mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu. Nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Kandi umve, Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu, utamakazi bwiwe, uwitwa ingugu, kuno ukwezi kwiwe wa gatandatu. Ata jambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Mariya aramubwira ati ndi umugurano w'umwami Imana, bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe. Maze umumarayika ava ahari aragenda. Mariya agendera Elizabeti ashima Imana. Muri iyo minsi Mariya arikora, agenda yihuta, aja mu mugambi mu gisagara c'i Yudaya. Yinjira mu nzu kwa Elizabeti, aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamukanyo ya Mariya, inda ikinagira muri we. Elizabeti yuzuzwa mpwemu yera, avuga n'ijwi rirenga ati mu bagore urahiriwe, n'imbuto yo mu nda yawe irahiriwe. Kandi iki kimbereye kwiki, nyina w'umwami wanje kuza hondi, kuko ijwi ry'indamukanyo yawe ryinjiye mu matwi yanje, inda igakinagizwa muri jewe n'umunezero. Kandi hahirwa wewe wizeye, kuko ivyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Mariya aravuga ati ubugingo bwanje butazira umwami Imana, umutima wanje unezererewe Imana umukiza wanje, ko yabonye ubufafara bw'umugurano wayo. Kandi uhereye none ayo bihe vyose bazonyita umuhigwa, kuko iyo ubushobozi inkoreye ibikomeye, kandi izina ryayo ni ryera. Imbabazi zayo ziri kuba yubaha ku buzukuru no ku buzukuruza babo. Yerekanishije ubushobozi ukuboko kwayo, yasabagije abibona mu vyo biyumvira mu mitima yabo. Yirukanye abaganzi ku ntebe zabo, yashize hejuru abafafara. Abashonje yabahagije ibyiza, yirukanye abatunzi bagenda imvumu. Yatabaye Isirayeli umusavyi wayo, maze ngo imbabazi zayo izibuke, nk'uko yabwiye basogokuruza kuzigirira Aburahamu n'uruvyaro rwiwe ibihe bidashira. Yatabaye Isirayeli umusavyi wayo, maze ngo imbabazi zayo izibuke, nk'uko yabwiye basogokuruza kuzigirira Aburahamu n'uruvyaro rwiwe ibihe bidashira. Kandi Mariya amarana nawe amezi nk'atatu, asubira iwabo. Kuvuka kwa Yohana umubatizi. Igihe cyo kuvyara kwa Elizabeti kirashika, avyara umuhungu. Ababanyi biwe n'inshuti ziwe umva yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, banezeranwa nawe. Ku munsi ugira 8 baza gukeba uwo mwana, bagomba kumwitiranya na se Zakariya. Nyina arababwira atoya yitwa Yohana. Baramubwira bati mu muryango wanyu ko atawitwa iryo zina. Bageraniriza se, bamaze uko agomba ko yitwa. Yaka ico kwandikako, arandika ati izina ryiwe ni Yohana. Bose baratangara. Uwo mwanya akanwa kiwe karazibuka, ururimi rwiwe ruragobodoka, aravuga ashima Imana. Ababanyi babo bose bategwa n'ubwoba. Ayo majambo yose akwira mu mugamba wose w'Yudaya. Abavyumvise bose babishira mu mitima yabo bati mbe none uyu mwana azoba umuntu ki, ukuboko k'umwami Imana kwari kumwe nawe. Zakariya ashima Imana. Se Zakariya yuzuzwa mpwemu yera, avugishwa n'Imana ati
umwami ashimwe, Imana y'Abisirayeli, ubwo igendeye abantu bayo ikabacungura, kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo, kuko yavugiye mu kanwa k'abera yavugisha bahereye mbere na mbere, bidukize abansi bacu n'amaboko y'abatwanka bose, kandi igirire ba sokuruza imbabazi, yibuke isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu ko izoduha gukizwa amaboko y'abansi bacu, tukayisenga atabwoba, turabera tugororoka mu nyonga zayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzokwitwa umuntu avugishwa n'isumba byose, kuko uzokwitangira imbere y'Umwami Imana gutegura inzira ziwe, kumenyesha abantu biwe agakiza, kuko ari uguharirwa ibyaha byabo. Ubwo mutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru, ngo utambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu c'urupfu, wongorere ibirenge vyacu mu nzira y'amahoro. Nyamwana arakura, agwiza inkomezi z'umutima, aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe kw'Abisirayeli. Luka igice ca 2. Ukuvuka kwa Yesu. Muri iyo minsi cagezwe kiva kwa Kayisari Ogisito, ngo abo mw'isi bose bandikwe. Ko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo akiri icegera ca Kayisari i Siriya. Bose baja kwiyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara cabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara c'i Nazareti aja i Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betelehemu, ko yakomotse mu nzu ya Dawidi umuryango wiwe. Aja kwiyandikishanya na Mariya uwo yakoye yarakuriwe. Bakiriyo, igihe ciwe co kuvyara kirashika, avyara umuhungu w'uburiza, amuzingirako impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze umwanya mu ndaro. Umumarayika abibarira abungere. Muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'Umwami Imana ahagarara iruhande yabo. Ubwiza bw'umwami bakayanganira hirya n'ino, bategwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umva ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bwiwe. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana, ziti icubahiro nikibe ku Mana ahasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mu binezererwa. Abamarayika bahejeje kuva aho bari basubiye mu ijuru, nyabongere baravugana bati ngo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico Umwami Imana atumenyesheje. Bagenda banyaruka, babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Abavyumvise bose batangazwa n'ivyo babungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo majambo yose, ayiyumvira umutima wiwe. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ivyo bumvise byose n'ivyo babonye uko babibwiwe. Bakiba Yesu bamushikanira Imana. Kandi iminsi 8 ishitse, bakebwe bamwita Yesu, rya zina ryavuzwe n'umumarayika atarasamwa inda. Iminsi ishize yo guhumanurwa kwabo, uko ivyagezwe vya Mose biri, bamujana i Yerusalemu kumushikanira Umwami Imana, uko vyanditswe mu vyagezwe n'Umwami Imana, ngo umuhungu wese w'ubuzibura aze yitwe uwera kuhoraho, kandi ngo batange ikimazi, uko vyavuzwe mu vyagezwe n'Umwami Imana, ngo intunguru 2
canke ivyana vy'inuma 2. Kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeyoni. Uyu yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana. Yararorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Mpwemu Yera yari kuri we. Yari yarabwiwe na Mpwemu Yera yuko atazopfa atarabona Kristo umwami Imana. Ajanwa na Mpwemu mu rusengero. Abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ivyagezwe wari uri, aramwakira, aramukikira, ashima Imana. Ati databuja, noneho urasezeye umusavye wawe amahoro nk'uko wavuze, ko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, uw'umuco wakira amahanga no ku bwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simeyoni arabahezagira, abwira nyina Mariya atumve, uyu ashiriweho kugira ngo benshi mu Isirayeli bagwe, benshi bavyuke no kuzoba ikimenyetso kigawa, kandi nawe inkota izogucumita mu mutima, ivyiyumviro vy'imitima myinshi bize biserugwe. Kandi hariho Ana wavugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanuweli wo mu muryango Asheri. Yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye ku kurongorwa kwiwe, kandi yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga umurango no mw'ijoro. Ako kanya acaraza ashima Imana, avuga ivya Yesu, abibwira abari barorereye ugucungurwa ku Yerusalemu bose. Banonosoye vyose uko ivyagezwe n'umwami Imana bivuga, basubira i Galilaya mu gisagara cabo i Nazareti. Kandi uno mwana arakura, agwiza inkomezi, yuzuzwa ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Yesu asigara i Yerusalemu. Kandi uko umwaka utashe, abavyeyi biwe baje Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse, baraduga uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Banonoseye ivy'iyo minsi, barahindukira. Uwo muhungu Yesu asigara i Yerusalemu. Abavyeyi biwe ntibabimenya, ariko bibwiye yuko ari mw'igugu ry'abo bagendanye. Bagenda urugendo rw'umunsi wose, maze bamurondera mu nshuti no mu bo bazinanye. Bamubuze basubiye i Yerusalemu bamurondera. Hashize iminsi 3 bamubona mu rusengero, yicaye mu bigisha hagati, abumva kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ivyo abishura. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati, mwananje, niki catumye utugirira utyo? Urabona twe na so aho twakurondereye tubabaye? Arababaza ati, niki cabateye kundondera? Ntimwari muzi yuko bikwiye ko mba kwa data? Ntibamenye iryo jambo ababwiye. Amanukana nabo aje i Nazareti, yama abumvira. Nyina abika ayo majambo yose mu mutima wiwe. Kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura no gushimwa n'Imana n'abantu.